inviter des amis, des gens connus, des célébrités, pour récolter des fonds pour la fondation, pour faire différents projets. Et on veut donner des possibilités, on veut essayer d'aider, de partager un bon avenir pour les jeunes. None Tiro Kehler ninde, ni ayahe mateka yamuranze, naho atakeneye mu giserukiro cy'igihugu w'u Burundi ntama mu rugamba, ni kuvuga mu gihugu cy'amavuko ya mama wiwe. Tiro Kehler yashimye kuharangurira imigambi yo gufasha abana guteza imbere ingabirano zabo. Tiro Kehler yakinanye n'abakinyi bakunzwe cyane ku isi nka Lionel Messi, yarakinanye kandi na Kylian Mbappé na Neymar Jr, Sergio Ramos na Angel Di Maria, abakinyi ba kera ba Real Madrid, n'abandi bakinyi nka Toni Kroos. Isaha imwe y'ijoro ryo kuri uyu munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, Tiro Kehler myugariro w'umugwi nserukiragihugu w'Ubudagi Mannschaft n'umugwi wa AS Monaco mu ngano rya Ligue 1 mu gihugu cy'Ubufaransa, umukinnyi wa kera wa Paris Saint-Germain na West Ham United, ahejeje kuruka indege ku kibuga cy'indege cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, igihugu c'amavukiro ya mama wiwe. Ku nshuro ya gatatu yiwe none aza mu gihugu cy'u Burundi, Tiro Kehler azanye n'iki? Hoho Tiro Kehler ninde? Ni ibiki vyamuranze mu mupira w'amaguru? Amateka yiwe ni aya. Reka ndabaramutse nongeye ndabaha ikaze muri iki kiganiro mugiye gushikirizwa nanje Wilfried Irambona, umunyamakuru wa Sport ikorera kuri Facebook na YouTube. Ariko kandi abantu bataragura akajezi ko mu giserukiro cy'igihugu w'u Burundi ntama mu rugamba, bandondere kuri nimero iri ngaha munsi, tuvugana ingene boyironka ku giciro ciza kugira ngo zoje kugurura stade Intwari bishajije neza cyane. Iyo nimero ni guteranya 257 61 78 64 plus 257 61 78 64 61. Kora subscribe cyangwa s'abone, mukore share cyangwa partage kugira ngo musangize ikiganiro abandi, musige n'ivyimvo byanyu muri commentaire, maze muzohore muba abambere muronka ibiganiro nyanda bashikiriza. Mukanya twinjire idonido y'iki kiganiro. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru agishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura, Tiro Kehler yavuze ati: Merci beaucoup déjà pour l'accueil. Je suis très content d'être ici au Burundi. Comme il a dit, ma mère elle est burundaise et on a une fondation aussi, la Tiro Kehler Fondation Terimbere. Et on va visiter le pays, on va visiter le centre à Gitega, on a quelques rendez-vous avec des personnes et le voyage s'est très bien passé et du coup content d'être ici. Oui, monsieur Tiro Kehler, oui. Ça fait quelques années que vous avez créé cette fondation ici. C'est ça. C'est une très bonne chose pour notre jeunesse. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés ou vous avez d'autres visions pour plus tard, une année, 2 ans, 4 ans? Oui, bien sûr. Déjà pour la première partie, pour les premières années, on a atteint notre objectif. C'était de évoluer où on peut aider, où c'est le plus efficace de se placer, de faire des projets. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on a avancé dans notre procédure. Même à Monaco, on a fait un gala caritatif, un gala de charité, un dîner où on a invité des amis, des gens connus, des célébrités pour récolter des fonds pour la fondation, pour faire différents projets. Et là aujourd'hui on est là pendant quelques jours pour évoluer encore pour les prochains projets où on peut aider. Et les visions
ils sont là en tout cas, les visions ils sont là, on voit le pays qui a beaucoup de potentiel, les jeunes qui sont très talentueux, qui ont beaucoup de potentiel et on veut donner des possibilités, on veut essayer d'aider et de partager un avenir, un bon avenir pour les jeunes. Oui, il y a certainement que vous travaillez avec des gens qui sont basés ici. Est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes à pouvoir justement encadrer cette jeunesse avec les moyens qui sont mis à leur disposition? Oui, en tout cas, on est tous positifs. Soyons les gens avec qui on travaille ici, mais aussi les gens avec nous qui font partie de l'équipe de la Fondation. Et nous tous, on est très positifs, on est en échange constantement avec les gens ici aussi. Et on va dans une direction vers l'avant ensemble. Ok, si vous me permettez, excusez-moi. C'est son Merci déjà d'être venu à Mauro. Juste pour vous dire, de toute façon, demain à 16h, il y aura plein de questions que vous pouvez poser sur la Fondation. Et là, c'est plus à la Fédération à 16h. Et là, c'est plus l'aspect voyage, il est arrivé, il est content d'être au Burundi. Si on peut juste centrer les questions sur ça, et demain, on va poser des questions. Oui, merci. Comment trouvez-vous le climat d'ici et l'ambiance qui règne ici à l'aéroport international d'Abeille? C'est super, c'est le bienvenu, c'est un sentiment que je connais maintenant de faire plusieurs fois le voyage ici, de visiter, de voir des gens connus, des visages que je connaissais déjà aussi, des gens avec qui j'ai fait des interviews aussi déjà et du coup ça fait plaisir en tout cas. Quels sont les endroits que vous avez prévu de visiter? Ça on va discuter entre nous encore. Mais en tout cas, comme il a dit, demain à 16h à la Fédération, on va être là pour avoir plus de temps aussi pour vous de poser toutes les questions. Là, on vient d'arriver, on va s'installer, on va discuter, faire le planning et après on va vous dire. Merci. Merci à vous. Son manager vient nous présenter déjà avec qui ils sont ensemble. Alors, merci. Écoutez, déjà, je vais présenter Ariadna. C'est où que je dois regarder? Je regarde ici. Donc, du coup, c'est la copine de Thilo. Waouh! Voilà, elle est jolie, non? Elle est prise. Hein. Du coup, elle est d'Espagne. Et elle est aussi, elle parle anglais et espagnol. Voilà, dans la Grande Canaria. Il y a aussi le père qui est pas loin, le père de Thilo qui est venu. Armin, je ne sais pas où il est. Ça cache. Bon, il y a le père qui est pas loin. Et on a aussi notre caméraman, photographe et ami qui est Marc, qui va nous suivre pendant tout ce séjour. Et puis moi, je suis le manager et agent de Thilo Kerrer. Et je suis très content de revenir au Burundi. Merci à vous. Merci à vous. none Thilo Kerrer ninde? Ni ayahe mateka yamuranze? Kubera iki agumaza mu Burundi? Nihe mpamvu ituma ahaje inshuro zitatu zose? Amazina yose yiswe n'abavyeyi ni Jean Thilo Kerrer. Yavutse itariki 21 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 avukira mu gisagara ca Tübingen mu gihugu c'Ubudagi. Se wiwe n'Umudagi nawe mama wiwe akaba umurundikazi avuka mu ntara ya Kayanza mu gihugu c'Uburundi. Afise bashiki babiri, Sarah Kerrer na Naomi Kerrer. Naho amakuru atandukanye avuga ko Thilo Kerrer yoba yubatse ariko ko umukenyezi wiwe atashimye kugaragara ku binyamakuru. Thilo Kerrer yavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye yerekanye umukunzi wiwe akaba akomoka mu gihugu ca Espagne. Ivyo biruko kandi mu gihe hari amakuru yigeze kuja hanze avuga ko Thilo Kerrer yibarutse umwana w'umukobwa mu kiringo ca COVID-19. Uwo mwana akaba yitwa Nella Kerrer. Thilo Kerrer yarabaye mu gihugu c'Uburundi mu myaka y'ubuto bwiwe maze mama wiwe aja kumurerera mu gihugu c'Ubudagi mu gihe c'amagume. Bamaze gushika mu gihugu c'Ubudagi mbere yuko atangura gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, Thilo Kerrer yatanguye gukina mu mashure y'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2000. Ico gihe akaba yarafise imyaka 6 y'amavuka, aho yaciye mu mashure y'umupira w'amaguru nka TSG Tübingen, SSV Rutringen, VfB Stuttgart na Schalke 04 yose akaba ari mu gihugu c'Ubudagi. Mu mwaka wa 2016 ni kuvuga ku myaka 20 y'amavuka,
Tiro Kehra yatanguriye muri Schalke 04 nyene gukina umupira nk'abigize umwuga maze yinjiza igitsindo cyo ca mbere bakina na Borussia Dortmund mu mwaka wa 2017. Yakiniye Schalke 04 kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2018, yinjiza ibitsindo 4 mu nkino 59, yongera yifasha gusozera ihiganwa rya Bundesliga ryo mu Budagi iri mu kibanza ca kabiri muri sezo ya 2017-2018. Mu mwaka wa 2018 Tiro Kehra yaguzwe na Paris Saint-Germain mu Bufaransa imiliyoni 37 z'amanyaburaya, ayinjiriza ibitsindo 4 mu nkino 128 yayikiniye gushika mu mwaka wa 2022. Muri iyo myaka ine yakiniye mu wa Paris Saint-Germain, Tiro Kehra yahandikiye amateka menshi kuko yatwara ibikombe 6 harimo 3 vya Ligue 1, 2 vya Coupe de France na kimwe cha Coupe de la Ligue, aca ashikana kandi na Paris Saint-Germain muri finali ya UEFA Champions League. Aha hakaba hari mu mwaka wa 2020 batsindwa na Bayern Munich igitsindo kimwe ku busa. Tiro Kehra yavuye muri Paris Saint-Germain mu mwaka wa 2020 aca yerekeza mu mugwi wa West Ham United mu higanwa rya Premier League mu Bwongereza, ahakinira inkino 50, yongera atwarira igikombe cha UEFA Europa Conference League mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2024 Tiro Kehra yavuye muri West Ham United aja muri AS Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa ku ntizanyo, maze mu kwezi kw'indwi k'uwo mwaka nyene asinya muri Monaco nk'umukinyi wayo bwego. Gushika ubu turi mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025, Tiro Kehra aracakinira AS Monaco kandi naho ari myugariro amaze kwinjiza ibitsindo 5, yongera atanga umupira umwe uvamwo igitsindo mu nkino 40 amaze kwikinira. Muri AS Monaco Tiro Kehra yambara nimero 5 mu mugongo, akaba ari umwe mu nkingi za mwamba z'ubwugarizi bw'uwo mugwi. Tiro Kehra yatanguye gukinira umugwi w'igihugu w'Ubudagi Mannschaft mu mwaka wa 2018, akaba amaze kuwukinira inkino 28 gushika muri uku kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Ari kumwe na Mannschaft, Tiro Kehra yakinye ihiganwa ry'igikombe c'isi inshuro 2, icabereye mu Burusiya mu mwaka wa 2018 n'icabereye muri Qatar mu mwaka wa 2022. Yarakinye kandi n'ihiganwa rya UEFA Euro mu bwiganwa ry'igikombe ca Buraya mu mwaka wa 2020. Naho atakiniye mu gisirikare cy'igihugu w'u Burundi ntama mu rugamba, ndakuvuga mu gihugu c'amavuko ya mama wiwe, Tiro Kehra yashimye kuharangurira imigambi yo gufasha abana guteza imbere ingabirano zabo. Mu mwaka wa 2022 uwo mukinyi yatanguje umugambi yise Tiro Kehra Foundation. Uwo mugambi ukaba ufasha abana b'i Burundi kugaragaza no guteza imbere ingabirano zabo. Ni ikibanza ugwaruka rumenyerezamwo maze rugafashwa gukuza ingabirano zago no kuzihinduramo ubuzi bubazanira amafaranga bashobora no kubabeshaho. Tiro Kehra atembera cyane mu gihugu cy'u Burundi, ubu akaba ahaje inshuro ya 3 azanye no gufasha mu bikorwa by'iterambere. Abazwa n'ibinyamakuru impamvu adacane gufasha abarundi, Tiro Kehra yishuye ati kubabona bakora neza biratuma jewe n'umuryango wanje tumva duhimbawe. Turakobwa ku mutima no gufasha abarundi gushitsa indoto zabo. Ndabibutse ko mu rugendo rwiwe rw'umupira w'amaguru, Tiro Kehra yakinanye n'abakinyi bakunzwe cyane ku isi nka Lionel Messi, akaba ari legend benshi bamenye muri FC Barcelona mu mupira w'amaguru, akaba nawe mukinyi umwe rukumbi amaze gutwara imipira y'inzahabu 8, bavuga Ballon d'Or 8. Yarakinanye kandi na Kylian Mbappe na Neymar Junior, abakinyi b'abahinga isi yakunze cyane n'ubu bakaba bakiwutera. Sergio Ramos na Angel Di Maria, abakinyi ba kera ba Real Madrid, n'abandi bakinyi nka Toni Kroos, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Declan Rice, umunyegoli Gianluigi Buffon, Ilkay Gundogan hamwe n'abandi. Ibi nivyo byaranze Tiro Kehra, mwateguriwe mu ngiyamushikizwa nanje Wilfried Rambo na kinyamakuru Wifi Sport ikorera kuri Facebook na YouTube. Ndagushimire wewe wankurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera y'iki kiganiro.
ariko kandi abantu bataragura akajezi k'inama mu rugamba mundondere kuri no nimero mu naha munsi guteranya 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61 hanyuma ndababwira ko mushobora kuyironka ku giciro ciza cyane guteranya 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61 hanyuma ndababwira ko mushobora kuyironka ku giciro ciza cyane mukore sabone cha subscribe musangize ikiganiro abandi musige ivyumviro vyanyu muri commentaire ndabakunda cyane mugeraho mwamubahwe muruhanirwe mu byanyu no mu banyu bye bye hasta la vista ciao Tilo. Ouais. Hey Tilo. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose haba ku maguru mwizosi ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yongereye ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien. Inyubako iri kwibabara gitiriwe Patrice Lumumba aharabana ni banki BCB neza na neza hepfo y'igituro cy'amabisi gerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya cave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri guteranya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72 haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe cyangwa turonda kuri WhatsApp guteranya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067 Migeme erega gushaza nawe vyokubera nawe umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda hamwe na Keke Handmade tekera utwawe neza wongera ushaze.